bimeze neza na madame araho n'umuboyi wacu yitwa Eric arakomeye vraiment yego Imana ntiyaduhezagiza ikidogo ariko turi ku kivi turi ku kivi wowe ubonye Marina ajina mama leke anangia yikanzu ya blanc hewe byari bisara kivuye muri corridor urana kuja kumutora yewe anacari kisheri canje nyene cari kibaju hanyuma nyene cengira nyene cyanzi kirundi urumva nturi gusarisha nka bimwe by'abazungu wirize ko harabavyo baguherekeje abavyo bavuye mu kike bacagira ati kagangu karongoye kataragera aciye nguma ameze gutya ntego ndatwenga ariko rero utwaya nk'igica vous venez faire ici vous venez faire quoi ici à Bruxelles c'est pour ndamusigurira moi je suis humoriste je suis artiste ariko rero ya dog rimwe ndavuga ni karabaye rese sare abantu nene nazaniye amabaga nene nazaniye amakori afunze ndavuga nti nzambaye iheretse ariko nkatangura rero kuyumvira ndiko ndugura ndondera gafunguruzo nkavuga ni uriya mu mama nawe nta cocaine arimo vraiment uriya mu mama vraiment hari abantu barungika ibintu biri bizarre barabikase ndangura kwivira no bose baguhaye ibintu twa kiyumvira umuntu akurungikana ngo kizira nkugwe mana ya covid yarahitse bari mu bindi umugabo n'umugore bariko baratembera barahagararana ku giti ibintu bakoze ntabyo novugira ngaha kuri micro urumva ibintu bikozwe ngaha i Burundi polisi yo ciza urabibona ariko abona abantu barengana umva ivyo birakuraba ivyo ni ibintu bikuraba size ngaha i Burundi bari bazi ngo sinzogaruka nashitse hariya nugurura telefone sanga ibanditse akeza zande ngo yatwaye bagage ngo izi bagage ngo yakagaruka ariko rero canangaje mu Birigi nta muntu numwe yikeka ko nogumayo umuntu yaje muri anniversaire ntiba bikwiye yuko yumva yuko hari ibintu byo kuriha yego mpamagarira amakampuni rero je ndashaka yuko abantu bo kwisanga bakumva ko baje muri anniversaire tugasangira gato tugasangira ibinyobwa ntibumve yuko ari bya biteramo nk'ibindi kuriha mbe yazorihisha ngahe mwiriwe umeze neza murakomeye nizere ko mumeze neza aho muri jewe nitwa Uzira ko zari sawa invite ku bantu bayigura ubwa mbere baravye bivanye na link babahaye canke bayiweho kuri YouTube ko batari bayizi ni Siren Vibes turi kuri Facebook kuri Instagram no kuri YouTube cyane miza turongeramo tuja n'ahandi ko biza biratera imbere sije none je nitwa Uzira ko kubatanzi uyu musi naho n'ikiganiro n'umuntu mwari mukumbuye cyane gose Nimba udafise mega genda uzongere nkugure mega kubera ko ntuvanga utageje kino kiganiro I'm pretty sure ko tuzakuvanga utageje kiganiro ni mugabo wanyu baranyica nagavuga ngo umusore wanyu ndavuga azara umusorera umushinga ntahe wanyu umukomedian wanyu ndamwakira bahara kwakira gute Kigingi comedian ukomera bashi Kigingi makuru ya ni gute uzi niza meze bien niza d'accord freshe nigo twari dukumburanye ibintu yego vraiment aje cimi twaheruka ukiri umusore ego niko nitegura mariage abana babiri utaraba mama wa de batoto umeze neza cyemo nabimeze bien yego vraiment umwana hari abantu iyo bavyaye baco basa neza urimo vraiment igihe twahirukana byari bimeze neza cyane byari bimeze gute nayifuse dufreshe warakadada uri kidamu numbanire byari bon ego iki twahirukana ariko itegura mariage émission yari gose cyane gose abantu baraguha ama proposition uri kuvugana nande nta numwe ndikunda ego twahirukana atarambara alliance yarambaye alliance hari abantu benshi bamubwira kingi turamukumbuye gutwenga ubu nge ndasuye kumuza Imana ishimwe ko namuronse kandi ndashima Imana amen yego ndamutse abakunzi ba Siren Vibes n'abakunzi ba Siren Vibes mumeze neza biraryoshe gukorana n'abantu batera imbere Siren Vibes ndayibuka kiyugurura kuri anniversaire yo kuri Bahamas ndavyibutse nanje tukiri bandagaso yego vraiment ni company tuguma turonka ama certificat félicitations kwanza yego bimeze naho utadutumiye igihe ni n'urubanza nugukuza CV nabonye ndayitora nitahira ya gatatu rero ya gatatu no kubikora vraiment twagira urubanza kandi nibaza ko nzoye n'ubumenyi ya gatatu nzobatumira yego meze umwana araho
abana baraho oya uwundi tuba tuzi nyene ko yakuze ameze bien hama wa kabiri kubera abakiri fragile utugwara utugripe turiko tuja muri periode urabizi yego ameze neza na papa wiwe arakomeye bameze neza muyaya araho yego ibintu ni vyiza cane nawe urakomeye je meze neza na madame araho n'umuboyi wacu yitwa Eric arakomeye vraiment yego imana ntiyaduhezagiza ikidogo ariko turi ku kivi turi ku kivi nizaka muzokira nkajya kidogo ni imana igitanga kabisa yego ariko turakirindira ko ku yego vraiment ubaza ko kizagisa nande naho canke na Marina sha je nibaza yuko kubera mu muryango wacu canke wifuza ko kizogisa nande kizoba cirabura nka Kigingi ariko kikagira ubwiza bwa Marina yego vraiment umuhungu canke umukobwa uwari we wese ariko jewe de preference uwari we wese vraiment igikobwa no gikunda nyene gifise ibintuze igihungu naco yera tudundikana mwibutura nyene weekend zabiryoshe byose umwana araryoshe nyene cyane rero je ngira mpere kuri mariage kuko twakoranye ava mariage mu nyuma aragira mariage tubwire kuri mariage yari imeze mariage yari imeze bien barayibonye ari kuri internet abatipe natumiye ababire baca barakoroka bana amatelefone gucya muri kwa hagati y'abantu wari witeze iki ko twaza gufata amabire je nari niteze nyene ko ababire nabatumiye baze banywe bumviriza ijambo kumbe bameze gutya tsikatsa paparazi byagenze bien ariko urubanza rwagenze neza abantu baje abashoboye kuhashika kuri twarabakiriye nyene mu bupfasoni bw'ikirundi muco w'ikirundi igenda bien turavuga amajambo kwa kundi nyene traditionnel urabibona nta kintu cyaba utari witeze nka surprise utari witeze kuza kuba surprise oya nukuri byose wari ubyiteze bon ikintu cangiwe kamwe aragize kumwe na ba MC babikoze byari biryoshe cyane aba MC batatu byari biri top sana yego hanyuma naba yego sha hariho n'abartiste baje bararirimba ntari ndabizi utarubyiteze ntavyo nari niteze Mona Walda Biface yego vraiment byari bon sana hari ukuntu rero mu mariage umugabo agira ama emotion abonye umugore wiwe waje muri yakanzu yera n'ama fresh n'ama makeup ya danger wowe ubonye Marina ajina mama leke anangia yikanzu ya blanc hewe byari bisara kivuye muri corridor urana tuja kuja kumutora yebana cari kisheri canje nyene cari kibaju hanyuma nyene cangira nyene cyane cy'ikirundi urumva nturi gusarisha nkamwe by'abazungu wirize ko hari abavyo bagwerekeje abavyo bavuye mu kike bacagira ati kagangu karongoye kataragera acenga umameze gucyane ndatwenga ariko rero utwenga nk'igica uratwenga atakintu gitwengeje nyene uramubona nk'ikirofa ariko vyari biryoshe cyane nawe nyene yaratwenza mbonye j'étais plus beau costume imeze neza bangize neza nyene si nk'ubu watangiye gusara bari babukase sareze yampaye umuti byari bisarasana hagiye aravuga ati mana yanje ubu n'umugore wanje ndamutwaye jiwazi inyuma y'imyaka ingahe imyaka 7 simike tuguma twehera kanyaruba amabiye d'avion wa mafaranga yari ahere amanota yari yasaze muri Rwanda ari ibintu by'amanota voyage baguma guha amanota il faut voyager aussi jewe vraiment namavuga ati umunsi nagiye mu ndege sinzobera nkarawura oya vraiment nzofotora n'ibicu n'indege mbonye icyemire nzoyifotora nzabuza amahoro no muri descente bavyitege ari nazo ngo pesa ngo pezani uradaye kirika yego vraiment bavyitege turindira ayo mafoto ya ozi yego vraiment gadeza nibaze ko ari vuba anyway urugo rero rumeze gute maze kuja mu rugo eswe wasinze bimeze nk'ivyo wari witsange ugati byabintu ndega biseriye canke biroroshe byari bon yego iyo mukundana n'umuntu biba vyoroshe muvyumva kumwe yego nyene hari utuntu nyari kumenya hari utuntu umenya utari umuzi ko nawe akamenya ugutwi wawe mukatubana nyene mukabana natwo ariko biba biryoshe iyo muganira mukumvikana yego je nta kintu de special cyahindutse bwati cyarahindutse ubuzima bwarahindutse ubuzima bwarahindutse hari ibintu byinshi twahevye abantu benshi kandi muri video bavuga ngo ni kanyange muri kanyange kanyange sigura wanje gisigura kanyange barakizi hari umuntu atazi kanyange diaspora
kanyange aba diaspora niba kanyange no kuvuga umutipe yagize mariage hanyuma akacaganzwa n'umugore akabasumi abakongomani babita ba Mario ariko ba Mario se bibiri cyane ku mahera twe rero turafise ngaha abantu bita ba kanyange n'abantu muri mu kabare muri kumwe na indi couple ozi ari kumwe n'umugushinga nawe wiwe je madame akavuga ati chérie haguruka ubunyezi tahe kuri oya rumva arinza bivuga yivuze ndagiye sawa babita bakanyange abantu doshobora to yarindira gatoyi madame rindira gatoyi voilà cyangwa ati chérie ubu nyene kuryama we kuraraba amakuru ya France 24 oya ariko si ivyo ni hari ibintu bimwe bihinduka urabizi hari umugenzi wanje tumira nita kanyange abange bacu impamvu tamagara kanyange ndagowe mariage birahinduka ariko ni changement positif ariko birakuryohera wewe birangyohera cyane c'est qui est important exactement abantu bakwita kanyange mugabo uryohewe no kuba kanyange boya sindi kanyange nariko ndacoko ugira ubigire intambara oya sindi kanyange ariko hari ibintu bimwe bihinduka abantu bamwe batasura kukubona mu bintu byose ntubucigenga ijana kwijana c'est ça haba ari urugo avant urumva bunu nari umusore navuga ni kuguma mu nzu ya jenyere je ngumaye gukora ikale tubuje bana tugiye ariko urumva ubuye ndava ku kazi nkaca ngenda kora gisheri nkaca ndagishira nkaca kuri station katikati nkaca ndakigurira nyene ibintu gikunda niko bimeze hari akantu honi waronka ikidogo hore ya ni danger kizoza ari ciza imana ndagusaba izompa ikidogo ciza bavuga ngo nta mwana wa mubi ariko hari igihazo nyiri ifoto y'ikidogo cyawe turabe mana yacyo hari igihazo umwana ukagira gutyo ukavuga ati yo uyu ni umwana canke yavuze bacavuga ngo yo ngo agashusho ngo ni sekuru utangura gukanga uyu mwana akora kasuku no he's cute yo ngo nikibe ngo asa na inakurusha ngo ni mwiza kubera atabasa na papa zatura foto yiwe urondere original ndabona uri kurarengana amafoto menshi urondere nyene profile nziza kimeze gitwenze ndagwa Snapchat reka ndagwa Insta Snapchat ya vrai nyene imeze nkiyo ni sawa yo tura uyu mwana sigwawe ozi ni gwawe ni kibubu yo kamera zuma ngaha vraiment yo cere nk'uyirenda muronse hari ibintu vyinshi ho byo cha sino bakanyange à la maison dardar yala ushobora kanyange ku rudogo rwawe mugabo yego vraiment n'urubaju sana umwana ni mwizego ni migisha y'Imana amen mugabo abana bose bari beza abana bose ni beza ariko abana bose ni beza nakakandi gasa nyene kurya ni keza kagundi nyene ego Kigingi rero yahora rero Belgique yahora Belgique umva mariage aturahejeje twagiye no mu rugo deje twavuyeyo ura twahora Burayi inyuma y'amatentative menshi bikanga kuja Burayi ubu rero byaramse bikunze byarakunze bana wimvise gutubonye bikunze shaka reka ndagutera histoire tuko turabirondera kuja Buraya kuja muri show hajya rero ikintu gikunda uraciyumvamo sinzi kurayibona ikintu gikunda uraciyumvamo narumva yuko umengo biriko bifata inzira nziza amaforce nyene kubisengera umavuga ati ngira ubu bizokunda hageze aho rero turonka visa ndagenda kuyitora ndicara mu muduga ndayiraba gucye ndavuga nti mana iki nico kintu umuntu amaze imyaka irenga indwi ariko arirukira igipapa agapapuro kariko ni foto yawe ukaca wumva yuko umengo ni ibintu bari baratwishe vraiment aka kantu niko banyimye jewe bibaza ngo nzoherayo kugira urumva aho kuryoherwa wagize shafu nagize agashavu gatoye nagize agashavu me quand même urumva ndabibwiye madame araryoherwa asubira nandi kuryoherwa kubera ndabibwiye abandi nabo nyine mbona bagize real me muri jewe navuga nti scare kari kagusuza agapapuro kari karagize ibintu byatari yego ariko quand même byari biryoshe hanyuma turayiserebura nyene n'abagenzi bakeyi avuga ati quand même ni intambwe imyaka simike Ego hama biragenda neza. Uratigita mu kujibura akabwibura nyuma. Boss je natigita kandi il faut que je le souligne jewe nabantu bantumira. Sivyo je sinayimbuza ibintu nkora nga ariko abantu barantumira hagera ahantu rero nkakubwira nka uzi uri muri Allemagne ugomba kuntumira ngubwira nti vyihoze wa.
Tihoze reka gushiramo amahera kuko duhejeje kubura n'umutipe wo muri Sweden ampamagaye bireke sivyo quelque part urumva haragera igihe ukagira ishavu kagira n'ishavu gacika intege mais quand même urumva abantu bari hariya bavuga ati no Kigingi faut que twe dufashe iyindi nzira twabicishije muri iyindi nzira ubu bizocamwo il faut kuba confiant basi ca ndavyizera hanyuma biracamo nikiye kintu catumye ubunye bikunda vyaje vyanasiye igihe kinini je nibaza yuko ikintu catumye bikunda gikuru nyamukuru nibaza yuko twakoranye na ambassade ego nibaza ko twakoranye na ambassade kandi ni nama example namenye hariya n'ibindi bihugu duhora tubona aba artiste bagenda suko basumvye amahera abategura b'abarundi canke nono bakorana na ambassade bikaca vyoroha cane ego ubu rero twakoranye n'abantu bakorana na ambassade biracamwo ambassadeur n'umuntu mwiza cane yadufashije ambassadeur w'Uburundi hariya basi bica biracamo birakunda hanyuma rero turagenda turagira igiteramo niho yarari yaravuze n'ijambo byari bon sana shaka rero mbwire ugihonyoze ukirenge ku butaka bwa Belgique byaremeze gute muri airport ni histoire ndende ndakubwire ozi ni histoire ndende je d'abord premièrement nafashe indege 17h nga dushika mwijoro gato mwijoro mu Addis tukaja dufata indege ya minuit urumva uwo mwanya rero hari ibintu vya décalage rero no kuvuga amasaha iburuse nako Addis Abeba aca hinduka hari rero ikintu muguma muraba bategeza kubereka urabibona mutegeza kwereka ati indege ya Addis Bruxelles muyirabira ngaha hari ibintu vy'amagate urabibona ni ibintu birefu kandi urumva nta bantu baza naho twajanye na equipe nationale y'intamba bo bari kuyandi magate bari bagiye Afrique du Sud no kuvuga wowe urimenya nkaraba gucya abarundi twazananye nkabona umengo bari kubaja kuyandi magate no kuvuga bagiye mu bindi bihugu numva ni kintu ni aeroport ya Kamuna nini sana mena ari maze kuyijako ariko bari barayisubiyemo experience ikintu cambere canshikiye ndakubwire ni hatari umva ni ibintu bishika ari ryambere naragiye ndicara ndashaja telefone quand même hari du connexion ndavugana n'abantu hanyuma numva ndashonje ariko nza kumva gushaka gufungura hageze yuko time kumbe urumva jewe isaha yanje iri décalé kumbe hageze je ngumva umengo ndacafise isaha tugenda kukubita muri restaurant sawa uri areze muri restaurant ndagira commande tinzanira iki hageze yuko bagishikana gucya nza numva bariko barahamagara sawa ati Bruxelles Addis Bruxelles mugeze he turabasize yala hanyuma rero umuco w'ikirundi bivana no kungene twarezwe hari ibihugu nabonye barira mu ibarabara ariko je ndavuga nti natumye hamburger n'akaju barabitekera barabona ko ncere baca barangirira nuze ndiyumvira ukungene jewe nza kugenda ndajya mu bantu mbona abantu bambaye amakoti ari abantu bagwaye bari ku mabekiye ngene ndajya gucyaye ndavuga nti no ntibishoboka birananira mbona abantu twinjira nawe ariko baraja kuri gate ozi no ahizoja hose no wayiriye sizopfa ndavyibagiye ndubona muri poubelle 20 euros 20 euros bon 20 dollars umva ni ibihumbi 60 ibaze hanyuma rero ngeze mu ndege ndagutera inkuru nticicara gucya zabona umutipe niwe yambabaje je bari banshiremo serviette bari banshiremo akantu ndabifunguriramo no kugura isashe gucya nkafungurira nicaye mu ndege zabona umutipe wewe ntiyarindiriye nakanya ko kujika mu ndege ariko agira ibintu vy'ibipate n'ibisosi arishiminwe ndavuga niyo ne uyu muntu marayane nibuka ya hamburger naye muri yaba ariko musi bya bindi uvuga ngo kumva yari hagarara kandi rero aka kantu rero karatwica akantu ko guza turahindura amafaranga ikintu cyose ukiguze uhindura amarundi 60,000 ziragiye uko nyine mana ndavuga nti intango y'urugendo rwanje undinde ntibizobandanye mu bubiri kuko kazoba kabaye waravuza buguheranye ni hatari aho wambwa warukiye ndagenda turagiye rero turafata indege ryari rya mbere mfashe indege y'urugendo runini ni ibintu biteye ubwoba sana bon ntibiteye ubwoba ariko ni ibintu genre biraruhisha urugendo gose ozi nona ushuhiye umunsi waronse visa kugenda muri Europe canke muri America ancertain mu maharagiro ukavuga ati mana oya
ukumva amadurere mu gisusu ukavuga ati none nidushika none oya ibirenge bikavyimba yego abantu bose barakura ibirato ugakura ukaja muri relax mu socks ndakubwire haragera igihe ndavuga nti none bishoboka abantu rero bafite ingabirano indege ifa kuva hasi bakaca baryama nago nduruntu ruhinda mengo ni mula jewe zinashobora kuryama canda telefone nta connection igira Adana nicaye ahantu urabona ku ntebe za nyuma hari intebe sinzi ko bivuga tagiye mu ndege bava bingora gusigura ntacu base abantu bakora bigana baragiye mu ndege indege izindege nini zirafise ahantu biragabuye n'ama compartiment urumva hari compartiment ya mbere akabaho toilette akabaho compartiment y'abandi bantu bica je nari kuri fin ya compartiment rero y'inyuma no kuvuga na ahantu hagutse ushaka kugorora amaguru hanyuma ariko inyuma nkabona ko bara film Chine ndavuga none jewe ko abandi barabira filme ko begamiye ko je nane ndi alafa kumbe hari ahantu nagiye kubona muri retour hari akantu fyonda gucya ikaca yuguruka ekra ukacuyizana yo nakuvuga urugendo gose ijoro ryose nicaye ndizi yemeze gucyaye bamanuye n'amadirisha nta nakimubona ni mwijoro turagenda saa 8 z'ijoro sa meyikiza bivanye n'ivyari binjanye nararungu tuyide nkandika nkagira iki nkakoresha telefone utuntu nyene kwiyumvira ubuntu ibintu byo mu buzima bwawe ni quelque part n'umwanya urabona ubuye twaratewe umwanya wose telefone yaradutwaye twama turi muri telefone turaba ivy'abandi ugasanga kenshi nironka kanya kiwawe ko kwicara ukamedita turashika rero saa 2 dushika saa 2 ahantu yitwa Vienne kumbe yari stop hanyuma rero ndahaguruka ko sinashobora kwibaza uzi yuko twosubira kugenda n'uburuhe mfise ndahaguruka mu bandi ariko sinzi kungene numvise umva abantu aba hotesi bavuga mu rurimi ruri bizaba Ethiopian baravuga ibintu ndanumva Vienna ndavuga ntereka mbaze ariko ndabaza excusez monsieur numva n'umunaija nta gifaransa avuga sawa ariko cankoresha article 15 urana twebwe turabafundi turababire twaciye mu bintu byinshi cankoresha article 15 kuvuga uja kuraba muri telefone y'umuntu kugira ushobore kudetecta igifaransa kugira ubone igifaransa naho urabona hajya telefone iri en veille irakwereka umuntu avuga igifaransa urabona nkahanze mar 28 juin mardi 28 juin urabona nkubise gucyaye mbona umukongomani kabana kararashe le premier ndavuga ndiriya no iwacu excusez monsieur ndacha iruhande y'abantu excusez monsieur ici c'est Bruxelles non c'est pas Bruxelles c'est la première fois oui c'est la première fois si toi abantu bose babyumvise bakubita blague baratwenga umutipa jate umukongomane atwenza nyene urumva teri blague abantu bose bahagurutse ateri blague ati j'ai un cousin yaronse visa bamubwira ati wogenda ucushika ushite kuri aeroport Amsterdam ikintu ko rutabura visa ugiye kwideklara kurondera ubuzima hanyuma rero ngo baca mutera ubugari baramukubise ubugari Kinshasa bakwita fete ararakesha yarise mu ndege Kinshasa afata indege arise Nairobi yozi umva mu ndege kuva Kinshasa gushika Nairobi yari yasinzira ubugari burasinziriza n'umuruho narise Nairobi ayitawe asohotse mu ndege ati naho tuzi ko hariho immigration en Europe ababirabure bararenze baragikubita ku ngidi baragikubita barakimara bagisubiza inyuma urumva ati umwe tware urabaza wowe urabaza urumva ati urabaza yana barantwenga ariko rero kiryoshe no kuvuga utwengwa n'abantu batakuzi si bandi wa kigiyo ni wewe ya naciye nicara nk'umunyagihugu ndavyemera nyene baramvuga nte sarive moi vraiment c'est la première fois ça va non ça va tu vas rester pour combien de c'est pour combien de temps ton séjour barantwenga ndababwira ni c'est pour 10 jours nkavuga ni séjour nkavuga ni ndumu humoriste bavuga ati none fais nous marrer nanje ndi muri mood yindi tu viens pour ni rendre visite à ma tante ngo ça va cyana ndicara iyo niyo experience ya mbere umva nagira nzimire ngiye mu giteramo nururukire muri Autriche hanyuma turagenda rero turashika abarundi baratwakira marabibonye ku mafoto ariko urugendo kameme ntirwaba rusigaye nirwo bari runini cyane baragira isuku mu ndege bagira isuku hanyuma turabandanya dushika Bruxelles twashise mu masaha 4 saa 5 baratwakira kuri aeroport za 20 n'ahantu hakanye oya n'umuyaga genre umuyaga nka Bugarama ya 7h 8h umva no hari akabaridi turagenda nyine turashika
ante tari konsubi inyuma abadwani barampagarika urumva uri kurarengana gutya d'après ko bambwiye hari abadwaniye no kuvuga abantu baraba abantu ibintu bazanye kokayine bazana urumva habariho nibibwa bifite ururimi rugera aha cye nanje urumva abantu muba mutahanye Bruxelles abakongomani bivire muri vacances wabo abaki bo bagenda birabira hasi barahametriza ninga kujya nawe uriko uragenda ku isoko mu nkuru ya Bujumbura nta nakimwe gutangaza ne urumva kakakana kumbe bari kwakuraba muri kamera inyuma excusez monsieur vos bagages si monsieur. On peut checker oui, votre passeport, d'abord vous venez faire ici, vous venez faire quoi ici à Bruxelles? C'est pour moi je suis humoriste, je suis artiste. Ariko rero ya dogiri ndavuga ni karabaye rese sare abantu nene nazaniye amabaga nene nazaniye amakori afunze ndavuga nti nzamba iheretse ariko nkatangura rero kuyumvira ndiko ndugura ndondera agafunguruzo nkavuga ni uriya mu mama nawe nta cocaine arimo vraiment uriya mu mama vraiment hari abantu barunga ibintu biri bizarre barabikase ndangura kwibira no bose baguhaye ibintu twa kiyumvira umuntu akurungikana ngo kizira nkugwe mana ya covid yarahitse umuravumba umuzungu namuravumba avuga ati ibi bintu c'est du chanvre ni danger urumva ndayo abarugurura ndababwira ni c'est pour faire quoi ni c'est ça guérit la grippe ibiki rigi France urazi ko nzi cinshi nakibabwiye vraiment ati ariko passeport bayitwaye ni hanyuma baraba nabonye ko baraba ukungene wishura baraba yuko atabwo bufise baraba yego ambaza ati none twe te humoriste iruhande arunda ariko arandika nandi urazi ko ndumusuma uba wamugurura wa mbere ariko arasaka neza yambaye gant ubu nawe ariko arakubita gutya check araba muri telefone mbona ariko arandika ariko araba arondera se quel est son nom ni c'est Alfred Memonsen kirazira yo kuvugisha umudwani hari yatakubajije ikibazo ti quoi qu'est-ce que tu nous dis là Tambira ni non, je croyais que tu cherchais sur Google ou sur YouTube, tu écris Kigingi c'est Monsen, sinon Alfred tu vas rien trouver. Akubisemo gutya kumijinya acaramba nzarambwira ngo subira hariya ngo nta kintu wombarira wewe urinjira muri enquête zanje ndahora ndavuga nti ndi mu mahanga ni amahanga rero nivyo bindi bavuga amahanga ngo ukungene babayeho ariko nkabona abazungu baguma barengana kameme ndabona umumere w'umumalienne nawe nyine azanye ibintu byinshi sana barataburiye ibintu vyiwe ego bararaba batari yo envelope y'umuravumba yagira inkozi bara ibindi bintu byose byari bisanzwe hanyuma turinjira rero abarundi baratwakira turagenda dushikana kuri appartement byari ibintu bimeze neza nkishika rero urumva banza kuja kurondera bagage wabivuze ngo nkishika d'abord urabanza ukagenda bakagukubitira stamp hanyuma n'abazungu abazungu bikuriye bonjour monsieur c'est cyo kimeno ngaha kuri ambassade ya bahuba washitse nta bintu vy'imijinya be bigihari ego venez faire quoi ici biki c'est combien de jours OK muzosubira inyuma ryari kamubwira ati OK bon séjour monsieur ni bya monsieur nakantu nyene ka de politesse cyubahiro ni ibintu byose monsieur nanje urumva ni madame rana monsieur njya mu cameraman hanyuma rero turashika cyo bigenda bien. OK wari ufite stress déjà kuri aéroport y'amabagaje muravumba n'ibizira nk'ukwe byari danger ariko nta ndaryohewe ndase Belgique finally ndahageze hahantu uramva nk'ivyo uja kubicerebra ushitse ahantu ushikira waruhutse oya canke ushitse ahantu ushikira ukaja kukabaraza ukavuga ati wow je suis en Europe kumbe nashitse ndi muri Europe kabisa sino wumva muri iyo mwanya ya mbere hari ibintu kurikiza hari ibintu boarding pass waje gute usohora cha uja gutora amabagaje hehe ukutegeza gukurikira abandi urumva ukiri muri stress ya voyage kubera uvuga ati bagage ntitakare ibikiro ibona me urumva bamaze kugutora uvuga ati wow kagwa mu nda abantu abantu mwari muzinanye kuri WhatsApp mutegura gusa kabagwa mu nda hanyuma rero ukacushika ahantu ha wenyene muri appartement niho rero uvuga ati ya ndi ngaha kwe Europe kugurura ku rubaraza kumva umuyaga umuyagukanye kubera ko bava muri printemps binja muri hiver nyumva hari aka clim umva ni mwanya umwe haragwa imvura undi mwanya aka igicu kaba depayse no kungene habutira ibintu biri bizarre kabisa ibintu biri bizarre tomenyere bwira butevye byo kugora bwira 22h 23h no kuvuga 20h habasa nkuko tumeze urabona kunyenda abantu yego abantu bariko baragenda abantu hari agakuru kambaye ko hari agakuru kambaye ko
kanyishe hari umumama nari nazaniye ibintu arantelefona arambaza bite Kigingi sawa hari mu 2:30 z'ijoro ati ni sawa yego urakomeye yego je n'umudamu wazaniye ibi nibi ntego niwashikiye nashikiye Yucle ni quartier nyene hari ya Yucle okay ngo ya shango reka tubigire ngo none ngo uburije ntisa nibwije urumva bo barabimenyereye urumva bo barabibamwo yarakubwira ati sha burije reka tuze tubona nejo habona ozi habona izuba ryaka kubera urumva abana barugara bakabaryamika niko bimeze nyene ubuzima bw'iburaya nasanze ni hatari naho abantu benshi barondera kujayo yana ndakubwire rero Carvere ngiye gutembera gusa mu garuka birakudestabiliza biragira iki abantu nta mwanya bafise baguma biruka ivyo ni ibintu niboneye meka quand même urumva n'ubuzima nyene nta amafaranga y'abarorosha nabo yinjira ari menshi bon baraya ni nkuko nabo bayajya ariko ni bimwe nakubwira nti wowe genda ukayaca ukayazana ngaha anayo kuyaca ubayo urumva ni hatari haro quartier mara numva bavuga hari ikunda kubirimwe abarundi benshi abakongomani matonge waragiye naragiye ariko nariko vayo nagiye ahantu henshi ari n'ahandi utazi n'abantu haye abari mu Bubiligi baca bamenya no kwibarabara ngo ugenda ni hatari sana ibihugu biteye imbere n'akajagari kabisa nta hantu wagiye hagakora impression ko ati wow ntabyo nza kuvuga aho hantu naho nza kuvuga rero abari mu Bubiligi baca ariko hari umuntu yanjanye hano ntiyambwira hariho narabonye monde n'ukuri ndavuga ni isi yaraheze ariko matonge naragiye matonge naratangaye je narinzi ngo ni quartier ariko matonge no igereranya na iri barabara ya village market ni nahantu hari amagalerie hanyuma matonge rero centre matonge umutima ni winjira nka kujya winjira Paris yego si quartier uvuga ngo hari umuntu ari karakoropa no ni nahantu hadandarizwa ibintu africain ikintu cyanye impressionné cyambere navuga ni voilà iyi ni matonge ndavyemeye umukongomani afise umushatsi wera yambaye akantu ka salon de coiffure hamagara nk'aba baboro kwa Gerard aza à l'entrée ya matonge urumva galerie azarahamagara umuntu aje kwimosha volume nyinshi sokina bantu mbakolet avuga ndi iyi ni Bruxelles kwe twinjiye guki kabona ba Malien bari kwadandaza ibintu by'ibibuto ibintu bajya burabizi ibintu by'ama puissance yabo bizarro azi ko basaze hajya tukabona ibintu by'ibinuma hari isombe hari ibiki abamama badandaza ya mabazin iringara nyinshi ikiwolof urumva ikiwolof iringara imiziki yabo ibintu ibintu by'ikiwolof hamwe n'imiziki y'abakongomani turazunguruka ibintu by'ibikorira ibintu by'ibidede by'abagore ndavuga ni okay none twe kumwe n'umugenzi wanje ndamubwira nti none biraheze n'abantu baba matonge tega matonge ni centre commercial n'ahantu abantu badandariza n'ahantu hari ububare n'ahantu hari ibiki ushaka kujya ki africain ushaka kwambara ki africain sinon no crois generally avant narinzi ngo quartier matonge ni quartier bon peut-être ngira naharavye kutarika ariko aho yanyeretse ni kintu mengo ni galerie yani ndani hari biki uduga hose hari couvert déjà ego mais quand même urumva ni Africa vraiment sino kubesha ahubwo par contre biratandukanye abantu benshi bibaza ngo ni ngo c'est cyane congolais ariko biravanze harimo malien narabo abantu baba malien abantu badandaza ibintu byabidagara bimwe umutwe winjizana urabona no ngabira bimwe batereka gucya zumye gucya ibintu by'ibiti ibintu by'imiti ibintu by'ibidede ibibuto voilà ibintu by'ibibuto ibintu by'ibiki voilà yego ariko ni experience nziza sana urumva okay nani mutembereye Belgique abarabatembereje Belgique ni bana ndabamaze narabonye ku mwami narabonye aho umwami aba yego umwami afise ahantu hanini cyane muri centre ville ruhande y'amazi hariho uruzi nkaguye kwa Nahangwa ariko ntuzana Nahangwa hanyuma umwami rero akaba tutoturu n'ahantu hari gose barambara ati twari kukujana ariko bafise iminsi ya visite uno munsi nta minsi hari nta visite zihari naragiye muri parke nabonyeho ibintu bitangaje ivyo bintu ni nucubonera yuko bari mu bindi umugabo n'umugore bariko baratembera barahagararana ku giti ibintu bakoze ntabyo novugira ngaha kuri micro urumva ibintu bikozwe ngaha i Burundi police yo ciza urabona ariko abona abantu barengana umva ivyo birakuraba ivyo ni ibintu bikuraba ariko ugasanga twe urumva umurundi gumugira gutya ati ibara riraguye ati deja nyene hanyene urumva ibintu nk'ivyo abantu ba vrai
abantu ba Afrika kandi ubona ko ari couple ifise une cinquantaine barabishatse gusomana bace batangura ibyabo n'umuntu akarengana ukavuga ati nibibaho ibi bintu nibiki abantu bose barorera abana bariko barakinira iruhande ni nabantu hajye quelque part ni ucobonera yuko hariho bibi byacu cyo gushaka kumenya ibya murundi ariko hariho nibindi vraiment umuco waratitutse après tout tuba muri communauté sivyo kwigenga ubuntu turacaga ifise kandi n'ikintu ciza cyane sino byo kuvuga ngo ndagira ivyo nshaka ko nta numwe ndaba ndasohoka mu nzu nimosheje ndasohoka mu nzu nisokoje uragenda ibihuzu bitanagoroye ozi muri trame twaragiye gutyo ukabona umutipe w'umunyafrika kuva tuyarataye umuco none kugorora nibikunda ibintu nibiki numva quelque part hariya numva twebwe cha tuba abapeyiza sivyo ariko twe natwe tuvuga ati hariya baratakaje umuco baratakaje ubuntu limanisme bosinzi nungira no kubura umwanya ne ma stress nibiki abantu bonjour be quand même mu Bubiligi barambwiye ko hatandukanye n'ahandi bararamukanya nico kintu ciza kandi baravuga pardon merci ni kintu caho baracafisa ako kantu pardon bonjour monsieur ushaka kubaza ikintu cyose utegeza kugira bonjour ushaka kugira ante umuntu uri excusa muri supermarché excusez monsieur umva ahandi ngo ntibibaho araguhonyora cyatera abandanya OK après kuvisita Belgique tugatujere muri show muri show yawe hari yanye c'est vrai hari haje abantu benshi cyane na kuri Kenya kuri Instagram yawe ariko nshaka kutubwira wowe ikintu cyakugoye cyane ku est-ce que byakoreye kwiyadapta kora amenya kuri ibiteramo ngaha anye kandi atara hashobora kuba haje abandi batari abarundi abanyarwanda bavuye mu bindi bihugu cyangwa bumva ikirundi niki kintu cyakugoye kwiyadapta ku Republique hari ikintu cyangoye nta kintu cangoye ahubwo byaranyoroheye ahubwo mpamagarira n'abandi andi ma communauté yose kuntumira kuko nasanze au fait abantu bari en Europe abantu bari he nubwo baronka kanya rimwe bakaraba ibikorwa dukora premier mari rencontre kwa guhura hari abantu baje bava Lille abantu baje bava mu France muri Rennes abantu bavuye Paris abantu bavuye Suède hari n'abantu bavuye mu Burundi naratangaye yego hariho mudamu ariko bon ashaka ko yaraje mu nama akacaza yego nundi mugabo mugenzi wanje no kuvuga hariho nabari bavuye muri Canada byarantangaje barabimbwiye no kuvuga rero nabantu premièrement uretse Kigingi ko duhava tumona tunezereze hari abantu babona na hari aciye imyaka hariya n'igihugu si ibintu byo kwa twese duhurira kuri boulevard kubakunda kuryoherwa cyane duhurira mu misa cathedrale cyane duhurira he cyane duhurira no murashobora gukubita imyaka ibiri mu muri ville imwe mutabonana cyangwa usanga umurundi abarundi baba Anvers ntibazinanye n'abarundi bari Bruxelles abarundi baba Liège nuko urumva hari abantu deja bari mu Bubiligi bari benshi ushishamo bavuye mu France bavuye urumva yari rencontre tugera hariya rero ikintu cantangaje premièrement nuko uretse kuva kuri appartement jewe show bavuga ko ntangura 22h bakima programme ndi ngayi Bujumbura aravuga ivyo c'est normal 22h abantu bazowakirindiriye iki kumbe biratandukanye kungene twebwe ngaho urabona uteguye igiteramo hari umumage agutelefona ati Kigingi mwananje mbwiza ukuri amasaha ugira jewe mfata bisi ya Gasenyi nkafata bisi ntakubonye nibibaza urumva ariko hariya bava mu mici itandukanye baba bazi ko baje kumeneka baba baje kuryoherwa no gusangira bateguye aba DJ ntavyo gutaha kabisa hanyuma rero ndarindira nditegura jewe 20h iragera kuri rya zuba entre turavyumva nari kumwe n'umugenzi kameme yaje yashikiye iwanje iwawe himuho mubiri aho banyakiririye ko banyakiriye neza cyane nta hotel baravuze bati Kigingi ufite inshuti ufite abagenzi wazanye ibintu by'abantu ayo mavaye vient yo muri hotel nayo dushaka twaronse appartement ndabashimire cyane abantu bateguye akiwacu event no kuvuga abantu hari umugenzi yashikiye wanje twari kumwe two turasangira amamorale witwa Tino ndamuramutse cyane ari Paris Tino nibo twari kumwe munararindira rero ko baza kudutora ndabura none ikibazo kirihe ntangura gutelefona rero ya wasiwasi yino allo urubanza rwasivye tugeze 22h moins byagenze gute hanyuma rero barambwira ati none uza gukinira abandi rego ifo kurindira ngaha abantu babanza gukubitiya mweshere kuko murajye manuze bara abarundi nibahinduka ni kakandi urundahari abanza gukubitiya mweshere nabanje kunywa kubera babazi ko muri ayo event makame makayeri kaba kari hejuru niki sasa rero turagenda baraza kuntora 22h30 turashikayo ni kure naho nashikiye turashikayo ico kintu kameme cyarantangaje kuko
kungene urubanza ahantu hatumiwe abantu hari abantu bakuze ambassadeur ashaka kurindira evenement gushika minuit kumbe rumva niko bigenda hariya nabajya ba Bruce Melody niko vyagenda aho yakoreye muri Proximus nanje niho nakoreye niko bigenda abanyafrika ngo niko bakora ama evenement nta uvuze 19h baza mais quand même bo baragerageje kubahiriza hari ingoma hari danse traditionnelle byagenze bien ndaduga kuri scène bagomba kunyakira nyene nk'umustare bya ndabwira nti none bikunda ndashaka kubona mon public ndashaka kubaramutsa ko dushobora kuri occasion kubaramutsa ndabasaba duca muri public bagenda kugurura inyuma ivyo navyo rero si bimwe vyino utabivuze avant ikintu ciki complexe gikomeye cyane utabivuze avant yuko ari huza gusa artiste ari hazoco umuryango nimburi wugaye bawugaye kuja kurondera urufunguruzo ahantu zana abatekniya abazungu gatigitisha abazungu none wabarishe sale biraryoshe byarahise dukeneye urufunguzo ngahe buja voilà je byaranyohera no kuri aeroport narabonye abatipe bari kwasunika ibintu babakozi bona bambaye ibisarubeti babazungu pana abazungu bavanze abazungu bavre ukabona ari ku kazi c'est un peu bizarre nyine ari karatigita ari karadukorera none ari karakora ni bamwe mbagora nurumva nico gituma yaba abantu twese twoshobora kubibonera rimwe ngira kungene twizera canke tubafata tubabonamwo urukiza byo babona ko abantu basanzwe twabona yuko dukwiye gukorana abantu nabo nyine ivyo bashitse ko barakoze n'abantu bapena numva umuzungu samahera umuzungu arenganya abana bose ni muzungu mamahera no n'abantu bahwera narabonye bakrushara abantu b'abazungu basaba ibiceri baza kunsaba jewe Marereza murumva nta kamera nari mfise kugira tuvyereka abarundi bene wacu tubereke ati no ngahera aba ibintu byarabaye rudubi kirazira kubafata nk'Imana nabantu nkatwe nabantu baronde ibintu byose tubona baravyubatse barahwereye barapenye baragwanye baramenanye imitwe hanyuma zete mu maragerigihe baraca ubwenge baravuga ati stop urumva sasa rero turagenda duca muri iyo nzira barundi ndabaramutsa mbona abantu benshi nico kintu rero camfashije cyane abantu baheruka kera naheruka kubona kera abantu ntazi bankurikirana cyane abantu b'abadamu bari benshi abantu b'abapapa bakuze n'abajeune bari bagiye ku ruhande bari benshi cyane ko bari bagize ibintu by'amatable ukareservisha table udashobora kureservisha table ukaca uja kuri table haute hari amatable haute sinashobora kuzunguruka mu bajeune cyane mais quand même mu nzira nca kuramutsa abantu b'icubahiro namenyimwe abantu benshi birangyohera binduza rero morale nja kuri scène uri muri mood meze neza banyakiranye impundu vraiment public ya Bruxelles sinibaza kandi noneho c'est le centre c'est la capitale de l'Europe ni vraiment bararyoherwa public ya Bruxelles baritaba barishura baragira par rapport y'ahandi nahonze ariko abagiye barategura ibiteramo barambare ati ahi wacu uzoyibona uzoyibona twe public yacu ntiyigirisha bikunaniye birakunaniye barakuzomera nushaka uburinde ugize igafe ukabakinira iminota 10 bana ntubibaze kuza kuva ngaha amahoro kuko hari abantu b'imico yose hari abantu b'imico yose hari abana bavukiye ikiriri hari abana bavukiye muyinga hari bavuye mu ijabe nabone ko hari abanyengagara hari abantu bavuye mu kayanza urumva abantu bose buyenzi bwiza urumva ni communauté y'abantu banini cyane sasa rero banyakiriye neza cyane vraiment ndaryoherwa rero ndakora isaha yose marabibonye byaciye kuri Instagram ndamushimire Tino niwe yamfashije kuri ico kintu kugira abarundi babibone binamfashe n'abandi n'ayandi ma communauté yifuza ko dukorana bantumire bari mu bihugu bitandukanye Etats-Unis Canada niki bashaka nyene ama service byo dutanga sivyo ubundi biriko biraza ndafise icizere hari n'ahandi bariko barantumira Imana ibigiyemwo nkuko yagiye mu byo mu Bubiligi muri Novembre nzosura kumerekeza kuri aeroport Imana ibigiyemo umuntu uhinde kubwambira watanguye niko bambwira na hariya ngo ariko kigi ngo genda ariko rero ikintu cantangaje reka ndagutera inkuru abantu abo nasize ngaho i Burundi bari bazi ngo sinzogaruka nashitse hariya nugurura telefone sanga ibanditse akeza zande ngo yatwaye bagage ngo izi bagage ngo yakagaruka ariko rero cantangaje mu Bubiligi nta muntu numwe yikeka ko nogumayo sinzi gituma sinzi ukungene bamfata sinzi ukungene bambona bobo ntibabona barabona yuko ma carrière iri Bujumbura barabona yuko ivyo ndiko ndubaka peut-être byo ariko birafata bigororoka benshi bambaza uzosubira inyuma ryari iki
ariko abarundi bari ino kigiye bana avuga ati uyu ni fye ngo acomotse ngutaduseze yana ngo none madama zo gusanga yijya ariko urumva ni shwa y'umuntu bamaze kugenda uko nyene fye ni shwa y'umuntu ni shwa y'umuntu jewe vraiment sinigeze nishigeze kinaca no mu mutwe kugenda ngo ngumeyo narabonye narahuye n'abarundi batararonka impapuro baciye muri Serbie bariko bararondera impapuro n'ubuzima butoroshe ariko ni komba no ngaha ubuzima ni bworoshe sinmavengira kandi umuntu wese shwa yiwe no kugenda yego abarundi barambaza ati zosubira inyuma ryari nkababwira hanyuma twaragerageje gukora muri Swede ndamutse abantu bari muri Swede bateguye igiteramo ariko ntivyashoboye gukunda nari kuko nari mfise imisi mike nari mfise imisi 10 bampaye séjour imisi 10 hari abantu batangaye kuko abantu bagiye kera bazi yuko muri ambassade y'Ububirigi Schengen kera bavuga ngo nta minimum ni 1 mois ariko ubu hari umuntu twazananye ndamuramutse Alain yari yonse 5 jours aronka 5 jours 10 jours peut-être ngira ni kwera ari ryambere bagira kaca kiruka inshallah twaragarutse kandi ngira Imana izodufasha tubereke yuko tufise ego Kigije shaka umbwire uri umuntu ukora cyane deja wakoze voyage rakuruhisha ukoze show hariya mu Belgique ugarutse ushikira muri show yindi muri ya Amstel ozi sindakubesha ya weekend yarabaye weekend ndende hanyuma nanje naragize akaroshite naragize ibyo bintu bya malaria ndafata imiti ndivuza barayibura ariko umuganga arambara ati fata parmir kuko urabona premier marika ndaguha karorero tuvuye ariko ijya gahunda na nsa ndayizi kuko ampisi yabere ni Gitega nahangire si Bujumbura ngo ni hano shika ukora wabaye Belgique kuziga ruguru abariko barategura Friends of Amstel je navuye ino nzi yuko nzoyizamo navuye ino nzi yuko nzoyizamo kuko ivya Swede vyari vyapfuye je nari censé gukina mu birigiro 4 hanyuma nkasura gukina le 10 cyariko bariko baravugana no kuvuga les organisateurs bi Bruxelles bavugana n'abateguye evenement bo muri Swede hanyuma système moment ivyo tumvikanye ko birahagarara kandi je nanje nta risque nini nashaka gufata d'autant plus que urabona marofi 9-10 ukacugenda ukarenza ku munsi kikakubera ingorane mu buzima ejo utazosubira kuronka kubera warenje ku munsi uri kurashaka gutambikiza ndababwira bati ba muri Swede timwihangane nta kundi tuzotegura ivyanyu reka nze gukora igikorwa cyo mu Birigi nta kundi hanyuma nubahiriza iminsi ambassade yampaye ari umva rero navuye ino muri Brarudi babizi yuko nzoba nagarutse ariko sinarinzi iyo fatigue rega ryari ryambere ozi ntubuzi iyo fatigue y'indege ntubuzi iyo fatigue yuko uyitangura ndumva urashika hanyuma bukeye ukacutangura kugenda ariko muri kugenda ku buruhe kaja kuramutsa abantu kaja guhereza ibintu abantu kaja kuvisita kubona ahariho ububirigi ukungene hameze ukagarukana ugakora show iruhisha ijoro ryose hanyuma ukanayigarukanamo ya fatigue nyene nararuhutse gato ingeze muhira urumva kubera bari bamaze kudushira kuri affiche nakoze na video deja ndi muri Parc du Cinquantenaire nano mu Bubirigi kubera bariko baransaba urabona biri mu contrat ya bamwe ati kora video uri hiyo ndakora video shise ngaha madame aranshwiriza amazi barankanda arangirira neza ndamushimire cyane Marina wanje hanyuma bukeye ndagenda narose mitende gatoyi mais c'était vendredi je narinzi ko ngina samedi Brarudi iravuga ko ingene no mu yindi evenement ya etiquette lancement ya etiquette shasha mwarabibonye Primus ko Rumonge Primus ariko iciba vendredi ariko byari ibintu by'abantu restreint abantu babatumire les grossistes abantu baba chamba ubuje kurumva kuduga vendredi narinzi ko nduga samedi duga vendredi urumva nashitse jeudi ca nduga vendredi aho rero ya jeudi urabizi hari umuntu acaza gutora ibintu by'uwo munsi nyene muri buruhuke ukazura vyuka wugururira umuntu uja muri bagage gutora ibintu bamurungikiye umuti wa diabete hari imiti myiza ntago diabete gwa Imana ishimwe urumva abantu bantumye imiti ya diabete umva nkazanugurura ga parfum urabizi wandukiye chocolat no kuvuga uwo munsi wo kumugoroba jeudi wage umuntu agenda kuryama hanyuma rero nasi imodoka dufata ibarabara tugenda turakora vendredi biragenda neza samedi rero niyo yari danger samedi niyo yari byari ibintu hageze ahantu ijwi rirakatika yego mais quand même climat yari iryoshe ko nase nganda biri yashu ndahwera ariko ngeze Gitega cansubira kumera nk'uri mu Birigi
basi turakora nafise show urumva nakoze vendredi nkora na samedi na dimanche naho twari dufise viva match kuri département no kuvuga show narakoze show umunsi uzavuga witereka ariko igihe Imana ndasenga Imana oya ndaruhuka ubu naronse umufasha zaranyibutsa ati kigiryama nahandi vraiment ariko nakazi nta kundi ukiri umujene uriruka none wo kwanga ikiraka ukwanga amafaranga ntivyo ukunda hanyuma tuza kuri viva ariko kuri viva ndi umubiri kuri kurambira ati ebana we naye aha birarenze kuzuba rya viva na Arsene Bucuti turagerageza turavuga utuntu abantu bigo baratwenga byari biryoshe yego kandi yari match ikomeye cyane hanyuma ndavuga nti jewe match ntayo mara datsi imodoka ndagenda ndaruhuka mardi pa sanumva Ebana ntanguye kumva gafievre umubiri nuheranwa ariko kubiki yego candabika isoni mu nzu ndaryama ndaruhuka ndafata iyo miti hanyuma ndatora mitende basi nubu rero cyo gituma nta interview naguhaye wallahi ndakubabariye anyway Kigingi n'umuntu akora cyane kandi abatanga gukora kuva kera ubu c'est vrai urukura urasarura ivyo warimye mu myaka iheze singari ibindi bikubikiriko biraza ariko hariho abantu benshi bafasha bati kuno Kigali karakora Ziravyo noshobora ugasanga bacitse intege tije kunako nyine numva cyo gukora lundi mardi indwi yose rero kurakora utari kuraruhuka je amafaranga ndayahevye ashaka gushaka kubabwire inyungu re gukora cyane ni yihe inyungu wakuye mu gukora cyane ni yihe gira maybe nabandi bateye inyungu hariho amafaranga arakurikira ariko inyungu cyane d'abord ikintu cambere gukora no kwemera ni engagement wa wemeye sivyo jewe sinokubwira yuko vyose ndavyemera sivyo oya sinokubwira ko vyose ndavyemera hari ahantu ngera nkavuga nti no quand même kuko niyo ndwi nyene maze kuremba barandondeye iyo weekend ndavuga ntibikunda turi mardi merewe nabi mercredi jeudi yageze nkiri umuntu nyene ari faible amagara quand même umuntu niyo cayiyahura me inyungu nuko abantu bagira confiance baragira confiance ni kubera iki Brarudi yiyumvira ikankoresha video itigeze yibaza ko nogumayo ukuvuga ni confiance uravuga ati je nzoza niho nzoba ndi ukagenda ukigora ukagenda ugakora nuko bimeze c'est la vie wemeye ikintu cy'umuntu uragikora nuvuga ngo ndaremvye ngo ndarushe gebana ngo rondera uwundi c'est ça hanyuma ibyo byose rero ukabishiramwo ukabikora nyine ubikunda kandi nibikeneye ko umuntu abona yuko urushe pana kubikina ku je namaze ariko abartiste mufise ibibazo bikomeye ndamaze gukora mengura komeye kandi wowe ugwaye muri wowe uremvye je namaze la fois passée naragiye gukora UMC mu Kigali ntegereza gufata indege ya samedi kugira nkore MC ngaha byari biruhisha navyo nyene ni experience yanyishe yanduhishije cyane numva indege ikaciteba gato twaburotare ukacuva kuri aeroport 15h45 lotanga gutamukinanira kwambara costume koga ukaca wiruka kuri la luna hariya mu Kigobe mariage ntiba bikenewe kubwira abantu ngo mvuye mu Rwanda niki ariko ukuza arabona kurusha ariko narakoze iyo mariage ndayiheze ndavuga nti Mungu wangu asante sana antuki weekend niyo ya mbere kumbe sinarinzi ko ari weekend yindi rero ariko byo byose ushima Imana ego umubiri ntukrake nyene ngo byanke bazobona nikubise hasi ushima Imana hamuroza kanye fo kuruhuka ego nico gikuru okay mukurangiza shaka utubwire ukora umwuga wo gutwenza abantu comedy ubunye uri umupapa umuntu n'umupapa uritegura kuba umupapa vuba yego witeze kuzakora comedy gushaka imyaka ingahe abantu bayenze basiza gushikisaba bagikora comedy babitamva kera ariko naho ni wo mugabo cyo jewe Imana ifashije niteze ko nzokorera comedy abantu bankunda gushika nitavye Imana sawa nzobikora gushika kuko ndagoye nka karorero jewe ngitangura comedy muri La Reine abantu natwenza biga muri secondaire sivyo ubu barankurikira baraza kundaba bafise abana urumva no kuvuga ndafise ma generation nico gituma comedy ni hari abantu mugenda mujana namye ndabisigura mu bihugu biteye imbere haba aba comedy benshi haba ari umujeune Keva Dams arafise n'umujeune mutoyi arafise in category y'aba jeune atwenza uyu nawe azogenda asaza agenda jana nabajya sinzi ko ravye interview ya Diams uherutse Diams aravuga ati jewe abantu naririmbira ils étaient de petites nana bangana nanje ubu we n'aba mama bakuze natwe rero muri ibi by'umwuga vya comedy nuko abantu ririmbira uno munsi nabantu watanguye kuririmbira sauf ko hari abastare vraiment bavuga bati je ngo mandi la page sivyo jewe ndazi neza yuko
aba jeune si cyane bariho barakurikira barakunda ivyo nkora ariko si nka kera muri 2012 sivyo ubu wenda kwije imyaka 10 numirira n'abantu mu giteramo ndiko ndategura cha 10 ans Kigingi sama comedy kizoba le 14 août ariko ndabizi abantu baza byaragaragaye mu Bubiligi n'abantu ba papa bakuze n'abandi bari mu runganwe n'abandi batoyi ariko bariko barakura urumva niko bimeze je rero ndazi neza yuko hari abantu hariho toute une génération tuzogenda tujana gushika tuzosazana ndashaka kuba ndiko ndakina mfise imyaka 60 muri sare hakaba haje imijegere ya 60 nyene tungana anjanze badikima makinga ngira ni uzi ta vieille chérie comme si tazuri kurambonza uri kurambona hama nawe nanje nzocunyereka ati nawe mutahera bimishatsi rero c'est ça ariko j'espère ko hari abajene benshi bariko baraduga bwa ati nshaka kumera nkazoki nka Kigingi shaka nanje zo gukora show mu Bubiligi nka Kigingi kandi j'espère ko Kigingi nakarorekeza ku comedy y'abarundi bari ngahanye bariko baraduga yego bazi barubaha mutama Kigingi basigara mutama sinzire ko hari akajambo wobwira abarundi surtout aba jeune abo mungana abakiri bato premièrement jewe mbandanya akazi ko narinze umpa micro nagenda kumenyesha yuko itariki 14 turiko turategura event ikomeye le 14 août 2022 ikibanza turiko turagitegura kandi carabonetse hanyuma ntumirira abantu vraiment jewe ndiko negura anniversaire y'imyaka 10 ndi kuri scene urumva ni igiteramo rero imyaka 10 simike 2012 2022 twakoranye n'abantu benshi nakoze ibintu byinshi nakoze ku radio nakoze sino kubwira jewe ubuzima bwanje bugizwe n'umwuga nkora nico gituma nashaka yuko iba un événement ikomeye cyane ndiko ndaraba urabizi ko bitoroshe gutegura ikintu nk'ico ndiko ndaraba ukungene abantu bo kwitabira umuntu yaje muri anniversaire ntiba bikwiye yuko yumva yuko hari ibintu byo kuriha yego mpamagarira amakampuni rero je ndashaka yuko abantu bo kwisanga bakumva ko baje muri anniversaire tugasangira gato tugasangira ibinyobwa ntibumve yuko ari bya biteramo nk'ibindi kuriha mbe azorihisha ngahe je bituma mpamagarira amakampuni yose ari intéressé jewe bidakunze nta kundi nzokoresha uburyo mfise hanyuma ndihisha amafaranga make hanyuma wifuza ko binjira ku buntu nifuza ko binjira ku buntu canke basi baronka ibinyobwa ayo make bayanywemwo ikinyobwa yego azoba ari tariki 14 azoba ari ku munsi w'Imana buca ari umunsi w'ikonje le 15 août azoba ari Assomption yurizwa mu ijuru rya Bikira Maria ni date urumva idasanzwe nkatumirira abantu bose rero tuzoba turi kumwe n'abakomedi bavyifuza abakomediye ngaha aye bavyifuza ndabisubiyemo je souligne ça kuko harabashobora kuba batavyifuza ariko je nzotumira bose abavyifuza hanyuma turabe dusabikanye ivyo zoba twaronse azoba rero akanya keza wo gusubira ndiko ndabategurira ubuzima naciyemo ni tusur Kigingi ni ibintu bitoroshe kubivuga mu isaha imwe isaha n'inusu ama histoire yambaye ko mfunzwe hari ibintu byinshi mutazi kuri jewe ama histoire yo mu Bubiligi ama histoire y'ubuto bwanje byinshi narabivuze ariko hari ibindi mutazi umva tusur Kigingi c'est un grand événement tuba tukumwe n'abartiste batandukanye ndifuza gutumira aba artiste bidukundiye indogozi zidukundiye bo mu karere bashobora kuvuga ururimi abarundi bumva bidukundiye bien sûr ibyo byose rero nkabatumira rero kuza akajambo nubwira urwaruka naho ni nugupersevera mu bindabizi n'ivyoroshe ndabizi n'ibigoye en même temps uri kurakora iki ubona kitari ko kiracamwe en même temps uri kurarondera quelque part ahantu Imana yawe inyegeje umunsi umwe Imana izokugururira ikwereka impano yawe ntukatinye ntukagira ubwoba je namenye ko msingabira no gutwenza à l'âge de 29 ans avant narakoze ubujob bwinshi cyane nkawe ibisanzwe rero nawe umunsi umwe izokugururira kandi c'est pas trop tard uzotera imbere Imana ibahezagire ndagushimire nawe uzi shimire na cameraman abantu bo muri Siren Vibes bose ndababwira nti sharinga hanyuma mugire subscribe Imana ibahezagire bye bye amen umukurangiza kingasiga akora kuri Kazi FM natabivuze yego mu gitondo aba boss tuzinduke aba boss tuvyuke aba boss tuvyuke ni kiganiro gitangura de 6h40 à 8h40 ni kwa kunda abantu bashaka kumva ama histoire mu buzima bwa misi yose karibu cyane kuri 103.3 ijana na gatatu n'ibice bitatu ku bantu bafite
imodoka z'inyapani ngo ari akuma gato ushobora kugura igashika kuri kwera imodoka z'inyapani ziri kuri 90 zigarukira kuri 90.0 nashaka bavuza FM yonyine yego bavuza n'izindi ziri munsi nashaka kuvuga izina ni ubivuze urumva je ndi kuri Kazoza FM ikivugo cacu ni be your own boss urumva yuko umujone wese ni radio yawe utegeza kuba boss wawe nyene kirazira kwa muri kurakorera uzerinze korera abantu udatera imbere tera imbere nawe hanyuma tugwiza umwimbu bien sûr nukugwiza umwimbu kugira dutera imbere kugira muri Kazoza mumvuye muri ababosi banyu umva muje kumviza Kigingi mugira mushobora kuba ashobora kwamutiva kuba ababosi banyu yes Kigingi ndagushimiye cyane kuba wampaye mwanya ndagushimiye cyane twanyigoreye ozi merci wakoze cyane ego hanyuma ndabashimire n'abantu bose baza kuraba iyi video abantu bose badukurikiranye ndababwire nti Imana ibahezagire tuzosubira ego bye bye ndabasezeye bye bye